Ein feste Burg ist unser Gott, ein guter Wehr und Waffen. Er hilft uns frei aus aller Not, die uns jetzt hat betroffen. Der altböse Feind nicht ernst erst jetzt meint, Großmacht und viel ist, sein grausam Rüstung ist. Auch er ist nicht seinsgleichen. Mit unserer Macht ist nichts getan, wir sind gar bald verloren. Es schreit für uns der rechte Mann, den Gott selbst hat erkoren. Fragst du, wer er ist? Er heißt Jesus Christ, der Herr Zebaoth, und ist kein anderer Gott. Das Feld muss er behalten. Und wenn die Welt voll Teufeln wär und wollt uns gar verschlingen, so fürchten wir uns nicht so sehr, es soll uns doch gelingen. Der Fürst dieser Welt, wie Saul er sich stellt, tut er uns doch nichts, das macht er ist Gericht. Ein Wörtlein kann ihn fällen. Das Wort sie sollen lassen stehen und kein Dank dazu haben. Er ist bei uns wohl auf dem Plan mit seinem Geist und Gaben. Nehmen Sie den Leib, gut Kind und Weib, lass fahren dahin, sie haben's kein Gewinn. Das Reich muss uns doch bleiben. Liebe Brüder und Schwestern im Herzen, Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, bakundwa bene data na bashiki banje mu mwami n'umutima wanje wose tous chaleureusement turabaramukije précieux nom de notre mu izina ry'igiciro ry'umwami Yesu Kristo. également tous ceux-là qui dans le monde Kandi nabo bose bari mu isi yose bariko barakurikira, bariko barumviriza, baraba, nous ubu saluons turabaramukije na mwebwe dupfuye i Zürich mu buryo grâce. bw'abavukanye. Mbega ubuntu twagiriwe! Nous avons depuis ici dans le Volkshaus, Guhera hano mu nzu y'ubwoko bw'Imana i Zürich, Frank a annoncé le message aho Mwene Data Frank yavugiye ubutumwa bw'agakiza mu kingo c'imyaka 50. qui aurait pensé Ninde yari gushobora kwiyumvira yuko mu 1933 haraheze imyaka 90 yuko ukugaruka k'umwami se ferait attendre kuzoshobora kurindirwa umwanya muremure, uhereye igihe Imana yatanga yaha Mwene Data Branham igikorwa cyo gutwara ubutumwa buzointeguza yo kugaruka kwiwe. Nubwo biruko Imana nta kosa ikora, il nous veut du bien. atugombera ineza. Il ne veut
pas ntashaka que quelqu'un imana ntishaka yuko umuntu yagenewe imbere y'uko isi n'ijuru bibaho ngo abe inyego yiwe. ne veut pas que cette personne se perde. Ntashaka yuko uwo muntu atakara, ariko hari ikintu kimwe tuzi, Sa venue ni uko ukuza kwiwe kuri hafi cyane. Nicyo gituma dukoranira hano uno munsi mu izina rya Yesu kugira ngo tugure uburyo tubugwiza umwanya wagenewe gutegurwa. Umwami aduhe twese kugira umugabane mu nkumi z'ubwenge zizamura manu yahishijwe kugira ngo tubironkemo ubuntu, turonkemo umugabane wuzuye bw'ubuntu, tube twiteguye kwinjira mu bukwe bw'umwagazi kuri ya nzamba ya nyuma, igihe inzamba izovuga. Twese turakeneye kwihangana. Mbere y'amasengesho nagomba rero gusoma ijambo rivuye muri Yakobo igice ca 5. Yakobo igice ca 5 ndasoma umurongo 7 gushika kuri 11. Nuko bene data mwihangane mujitse aho umwami Yesu azozira. Eho murimyi arorera imirima myiza ayirindira yihanganye gushitsa aho izoronkera imvura y'agatasi n'iyirushana. Nuko namwe mwihangane mureme mu mitima kuko kuza k'umwami kuri hafi. Amina. 9 murongo 9. Nimwidodomberanire bene data kugira ngo ntimucigwe kwiteka. Eho umucamanza ahagaze ku rugi. Murongo wa 10. Abavugishijwe mu izina ry'umwami Imana bababere icitegererezo. Bene data cyo kubabazwa no kwihangana. Murongo wa 11. Abihanganye tubita abahirwe. Mwarumvise ukwihangana kwa Yobu, mwabonye iby'umwami Imana yaherutse kumugirira, ingene yuzuye imbabazi no kugira ikigongwe. Gushika hano rino jambo ry'igiciro ryera. Mwihangane kandi mushishikare bene data gushika ukugaruka k'umwami. Murongo 8. Nuko namwe mwihangane mureme mu mitima kuko kuza k'umwami kuri hafi. Amen. Handitswe kandi ngo abashikira ivyizigiro mu mwami bama biyubura mu nkome z'insha. Muri Isaya 40 umurongo wa 31. Umwami aduhe twese ivyo muri no misi ya nyuma. Turagomba gusenga, turahaguruka kubw'ivyo. Mwami Imana nyene ububasha bwose n'umutima wose, turavuze turakoze kubw'amahigwe kandi n'akaryo utwongeye muri kino gitondo ko gushobora kuba hano kugira ngo twumve ubutumwa bw'umwami Yesu yazutse. O Mana, abari hano bose no munsi kandi n'abariko barumva barakeneye ubufasha bwawe. Amen. Urakoze mwami yuko bihuye n'amasezerano yawe uri hano. Turagusavye o Mana
de nous accorder, oui, uduhe ego uduhe ibyo dusabye wumve ushitse ibyo dusha turagushimiye kuri bwa kino gikorane cawe mwami cyo gusenga muri kino gitondo uze wakire kuri umwe wese ibyo ufitiye uburenganzira kandi uvomerere ijambo wabivye muri twebwe urivomereshe mpemu wawe kugira ngo ryame ivyamwa byinshi kubw'ubwiza bwawe o mana twasomye yuko impera ya byose iri hafi udushoboze gushikama gushikaho uzogarukira kandi tube dukomejwe mu mitima yacu usohoze ijambo ryawe ukundi gushasha ukoresheje ibimenyetso n'ibitangaza kugira ngo dushobore kugira umwimenyerezo w'ikiganza cyawe cy'ububasha turabigusabye mu izina rya Yesu amen amen. Amashimwe n'uguhimbazwa by'umwami mu bwoko bwose mu ndimi zose no mu mahanga yose umwami arahamagara ubwoko bwiwe. Sinzi neza nimba mwene data yasenze mu kijaridi canke mu gihurudu, hari indimi nyinshi umuntu aragerageza gutandukanya rumwe n'urundi. Iyo ndi muri kino gihugu ndamenya neza ibyo ari byo, hama nkaca menya aho ndi, ndashobora kugenzura nkamenya n'ibiriko biravuga. Amashimwe abe ayo Imana yacu ko dushoboye gusubira gukorana ngo twumve ijambo ritavanze kandi ritomoye ry'Imana, ntitwongere ko kandi ntihagire n'ico dukure ko, ntihagire n'ico dusobanura uko umuntu yigombeye, ariko ntihagire n'ikintu dukora twebwe ubwacu, ariko tuze kugira ngo Imana ishobore gukora ikoresheje ijambo ryayo, ikoresheje amaraso yayo na mpwemu wayo. Mbega ubuntu! Abantu benshi muri iki gihe bo kwifuje gufasha Imana, yego gufasha Imana kwihutisha ibintu by'Imana, kuko babaye abagomba kwihuta, ariko ibyanditswe byera biratwigisha neza mbere iryo jambo ridasanzwe iyo ari iby'iminsi ya nyuma. Ego ijambo kwihangana, murakeneye ukwihangana kugira ngo mumaze gukora iby'Imana igomba muronke ibyiza mwasezeraniwe. Niko byanditswe mu Baheburayo igice cya 10 umurongo wa 36. Yakobo nawe arandika mu gice cya 5 ko dukeneye gufatira akarorero ku kwihangana no gushishikara kwa Yobu. Yakobo 5 umurongo wa 10. Turarindiriye imvura ya mbere n'iya nyuma, turarindiriye inyigisho kandi twaramaze kwiroma, turarindiriye imvura ya nyuma itegerezwa kumeza imbuto zabibwe. Turashaka gusa ko Imana ishobora gushikira ibyo ifitiye uburenganzira, ikore muri twebwe twese kubw'ubuntu ibizoshobora guhagarara imbere yayo. Turashaka gutahura ivyo rimwe burundu, dutahure yuko ata muntu n'umwe yoshobora guhagarara imbere y'Imana hamwe n'ibikorwa vyiwe. Ni gusa uwo wenyine yemeye mu buzima bwiwe igikorwa c'ubuntu co gucungura c'amahoro c'Imana muri Yesu Kristo umwami wacu,
akacemera nk'uko ari icy'igiciro kandi ko ari cyo ibubasha bw'icyagezwe, uwo niwe azogira amahirwe yo gushobora guhagarara imbere y'umwami. Umwami ashobore kuducecekesha twese no muri ino saha yo muri iki gitondo nk'uko twamaze kubiririmba, kandi nk'uko byanditswe muri Yesaya mu gice cya 30 ku murongo wa 15. Yesaya 30 umurongo wa 15. Umwami uhoraho uwera w'Abisirayeli, uku niko yari yaravuze ati, nimuguhindukira no mu gutekana niho muzokirira, mu gutekereza no mu byizigiro niho muzoherwa inkomezi. Amen. Gushika hano ano majambo yera y'igiciro y'Imana. Hanyuma haranditswe hano ku murongo wa 15 ikurikira, ariko mwebwe ntimwabikunze. Ibi rero ntibibeho kuri twebwe, nicyo gituma ntagomba gusoma umurongo w'imbere. Ndizera ko twe turi hano kubera dushaka, ego turashaka mwami, urabizi, turashaka kugenda gusa bihuye na mpemu wawe yera. Turazi yuko uburongozi bwa mpemu w'Imana imisi yose buzoba buri mu mbibe z'ijambo ry'Imana. Hariho amatangazo menshi cyane yerekana ko ari byo kubaha Imana. Narumvise amwe mushiki wacu w'igiciro yaravuze ku telefone ati, nasomye ubutumwa bwiza bwinshi bwasobanuwe, ariko guhera ubu nshaka gukurikira uburongozi bwa mpemu yera. Nanjye ndamubaza bisanzwe, mushiki wacu, ntingagombye kuvuga iki? Mbega ntiwabikoze gushika uno munsi gukurikira uburongozi bwa mpemu? Arishura ati, ibyo byose nibirengeye kuri jewe, nshaka gusa gusoma Bibiliya hama ndeke mpemu w'Imana abari wanyigisha. Ese ingene ayo majambo yumvikana kumenga ni meza, ariko ari kure y'ibintu byifatika by'Imana. Imana mbega ntiyarungitse abakozi bayo guhera ku ntango no ku mpera? Mpemu w'Imana ntiyashoboye kubamurikira, akabahumekera, akavugira muri bo. Uburongozi bwa mpemu ntibuducisha iburyo canke ibumoso bw'ivy'Imana iriko irakora, ariko ubwo burongozi bwa mpemu butwinjiza mu c'Imana iriko irakora. Nta kintu na kimwe coba ari nk'akaga kubona nk'abantu bihenda ubwabo n'amatangazo asa nuko bubaha Imana n'ibyo bibwira. Imana imisi yose yamye ifise abantu yashobora gusiga iminwa, yashobora kumurikira, yashobora kurungika, yashobora gukoresha kugira ngo ihishure ijambo ryayo, hanyuma itangaze ukugomba kwayo. Murabizi neza ntidufise imikorero yo gukorera ibintu byo gusenga umuntu hano. Turagomba kandi kuba kure y'ibyo nk'uko uburengerazuba butandukanye n'uburasirazuba. Ariko turavuga ikintu kimwe, tuvuga iki mu buryo bufoboye, ntituzokubahuka guca iruhande y'ibyo Imana yasezeranye muri misi yacu n'ibyo yakoze muri no misi n'ibyo ibandanya gukora. Muri icyo gitigiri harimo ibintu byinshi, ariko ntitugomba gucira urubanza uwo ari we wese. Turashaka kugira ugushikama, hanyuma tumenye ubukozi bwa Pawulo, bwa Petero, bwa Yakobo na Yohana, nabo bose barungitswe n'Imana. Ntidukuramo kandi Mwene Data Branham, ariko tumushiramwo. Yari umuntu yarungitswe n'Imana, afise ubutumwa bw'Imana bwari bumaze kuba buri mu ijambo ry'Imana, ariko bwari bunyigijwe. Ubwo butumwa bwarahishuwe, bubwirwa abantu b'Imana. Amen.
Et nous n'en avons pas honte. kandi ntitubifitiye isoni. Igihushane Très reconnaissants. tubifitiye amashimwe, Mais ariko nous ne glorifions aucun nta vaste. rwabya na rumwe duha ubwiza, gusa ubwiza tubuha wa wundi yakoze inzabya zose, yazibumbye akazuzuza, hanyuma akavugira muri zo amen. Que serait le plus beau vase Mbega s'il n'avait pas été utilisé? urwabya rwari kuba rumaze iki rutakoreshejwe? Iyo ruguma rugaragara. Uwaririmbye indirimbo araririmba ati, o mwigisha wubashwe, twebwe turi inzabya zuzuye ububasha bwawe. Imana ifise inzabya ishobora kuzuza, igahezagira, ikazikoresha kubw'umugisha. Aleluya. Dans la parole Mu ijambo ry'umuhanuzi Yeremiya que nous avons lu, iryo twasomye, il est si merveilleusement écrit. aranditswe mu buryo bwiza. Jérémie 32, Yeremiya 32 umurongo wa 18 agace ka 2. Dieu grand et fort, Ni wowe uhambaye, Imana y'ubushobozi, des armées, y'izina ryitwa Uhoraho Nyeningabo. 19. toi, Uri umujyanama ahambaye, uri umunyenkomezi mu bikorwa, toi, des enfants des inyonga zawe zitegereza ingeso zose z'abana b'abantu, kugira ngo ugerere umuntu wese ibikwiranye n'ingeso ziwe n'ibikwiranye n'iby'ibikorwa byiwe byamuje. Ni 20. Niwe washizeho ibimenyetso n'ibitangaza mu gihugu ca Egiputa gushitsa no kuri uyu munsi, mu Bisirayeli no mu bandi bantu, parmi les hommes. Et par cela, ukironkera izina rya rurangiranwa nk'uko rimeze n'uyu munsi. Amen. clairement visible aujourd'hui. Bien-aimés, Bakundwa, nous remarquons ici que Dieu turabona hano ko n'a Imana pas agi une seule fois. yakoze Mais rimwe, le prophète dit ariko umuhanuzi aravuga ati qu'à ce jour, gushitsa kuno munsi. verset 20. Murongo wa 20. Et cela me tient à cœur. Ibi bindi ku mutima, Que nous puissions dire dushobore kuvuga mu by'ukuri tuti jusqu'à gushika ce jour, kuri uno munsi. Amina. que ce jour Uyu munsi puisse être ushobore kuba pour la gloire de Dieu. nk'ubwiza bw'Imana, Servir à la gloire de Dieu. ufashe Que ce jour guha ubwiza Imana. Uyu munsi puisse dans ta vie ushobore guharurwa mu buzima bwawe, gushika ibihe bidashira, gushika uno munsi. soit un jour Uno munsi ube umunsi w'uno munsi, aho Imana ishobora gukora ibihambaye mu buzima bw'ubwoko bwayo. Umurongo wa 19 il reprend arasubiramwo grand en conseil et ati, puissant en action. Toi donc uri umujyanama ahambaye, uri umunyenkomezi mu bikorwa, inyonga zawe zitegereza ingeso zose z'abana b'abantu, kugira ngo ugerere umuntu wese. Yego n'uno munsi Imana iraturaba, yego il nous voit, iratubona, il nous connaît, iratuzi, il sait irazi comment ingene nous voyons les choses. tubona ibintu Devant lui, imbere yiwe. Ibintu byose biragaragara, byose birahishuwe. Ku ruhande rumwe nous pourrions en être twoshobora kubigirira ubwoba, ariko ku rundi ruhande pouvons reprendre twoshobora kuronka inkomezi tukamenya tuti Imana iratwitwararika. Amina. Imana iratwitwararika kuko yatanze ikiguzi gihambaye muri Yesu Kristo umwami wacu. Ntiyari amaraso y'ibikoko, ariko yari amaraso y'umwagazi w'Imana yamenywe. Umwami wacu yinjiye aheraho mu ijuru n'amaraso yiwe bwite, kandi ayo maraso uno munsi aracariho ku ntebe y'imbabazi, ku ntebe y'ubuntu. Amen. Turazi ko benshi harabigisha yuko amaraso ngo ntiyoba akiri ku ntebe y'ubuntu. Bakundwa, nimba byaba bimeze uko, ntitwoba dukeneye kuba turi hano uno munsi ngo tuvuge ku ijambo ry'Imana hama dusenge. Amasengesho yacu ashika ku Mana gusa kuko amaraso
y'ikimazi atuvugira. Igihe cyose umwami akituvugira imbere ya data, igihe cy'ubuntu kizoba kirangiye, aho rero intebe y'ubuntu izoca ihinduka ibe intebe y'urubanza. Aho rero imanza z'Imana zizokubita isi. Twebwe turigigwayo mu buryo tubishaka, tukigigwayo ku bintu byose by'insobanuro n'iby'abantu bihimbira, ariko turizera ibyo byanditswe byera bivuga. Uwo Yesu nyene azogaruka kujya nyene twamubonye aduga mu ijuru. Amin. Bihuye n'ibyakozwe igice cya mbere umurongo wa 11. Ego nashoboye kugira kuvugana n'undi mwene data ku telefone mu gihugu cy'Iburaya, nawe yarambabaje cyane. Muri Aziya hariho abantu bakunda bene data n'urukundo rw'Imana. Iyo rero utegerezwa kumva ibintu bivuye mu bagenzi, kumva ngo ego Kristo ubu aramaze kuba ari hano nk'uko ijambo ryahishuwe. Bakundwa, tugomba kwinjira muri izo donido, nta mwanya tubifitiye. Ku bw'ivyo ibihe ni by'igiciro, ariko umusonga ni muremure, ni munini cyane, ku buryo twoca iruhande ibyo bintu byose. Mbega ntitwasomye yuko umwami kandi yiyeretse Sawuli mu nkingi y'umuriro akamuhishurira byose. Sawuli nawe yashobora kuvuga ati, ubu rero mugomba kumenya ubumwe fise bwo mu ibanga rya Kristo. Abaefeso 2:4. Ariko nubwo biri uko, umwami yari akiri mu bwiza, ariko yashobora kwihishura mu gihe hano ku isi. Nubwo biri uko, nubwo hari ijambo ryahishuwe, nticari ikijanye no kugaruka ku mwami. Ariko Pawulo yandikira ishengero mu Banyitesalonika ati, nta muntu n'umwe, ngo ntihagire umuntu abahungabanya nk'uko umunsi w'umwami wamaze gushika, yaba guhishurirwa canke icete canke icyo ari cyo cyose. Itesalonika 2:2. Ariko abaha ukungena ibyo bintu bizogenda no ku bintu bitegerezwa gusohozwa imbere y'ivyo. Nimba hariho ikintu ico dutegerezwa gushimira Imana, ubwa mbere nuko yatugumije mu muco wa muhemu. Icya kabiri nuko yadushoboje gushikama, yaraturinze mu buntu bwiwe. Icya gatatu nuko yatuzigamye mu ijambo ryiwe. Kandi mu kwizera ndubahutse kuvuga yuko azobikora gushika ku mpera hazoba ishengero, umugeni riri mu ijambo ryiwe, kandi ari ijambo ry'Imana. Kandi muri we ijambo ry'Imana niho rizoba riri. Mbega ntitwatahuye yuko ku ntango hari ijambo, hanyuma umwansi araza afata iryo jambo ararisobanura, ararivanga gato. Ntiryari rikiri ijambo ry'inkomoko, ryari insobanuro. Muri iyo sobanuro harimo urupfu, harimo uruboyi rw'urupfu rwari rurimo, hanyuma hakurikira ugucumura, hanyuma urupfu rw'impemu, mbere n'urupfu rw'umubiri. Ugutandukana n'Imana birakurikira. Nimba izo sobanuro zose zitarimo urupfu hamwe no gutandukana n'Imana, ntitwobaye gukenera kubishushanyaho. Aho rero tworeka umwe wese akaja iyagombye, ariko birakwiye gufata ibyanditswe vyera nka nkama, tukabona inzira z'Imana guhera ku ntango. Hariho ubutumwa bwiza bwo Mwene Data Branham yagomba gutanga n'umutima we wose, bwitwa
bwitwa amakanda y'inzoka. Et si nous remontons ensuite aho rero tugiye tugashika mu murima wa Edeni tukabona ingene umwansi yaje akigaragaza mu nzoka agashobora kugira ikiganiro ciza kugira ngo ashire kure abantu b'Imana ba mbere, abashire kure y'Imana ni Adamu, bwa mbere ni Eva, hanyuma Adamu biciye kuri Eva. byari nibwo buryo yamye atangwa gukoresha guhera ku ntango, nibwo buryo abandanya gukoresha gushika ku mpera. Mbega Imana ntiyaduhishuye ijambo ry'Imana kugira ngo duhagare ahantu twumve isobanuro z'abantu? Oya, ni ukugira ngo twakire ibivuye mu ijambo mu buryo butunganye n'ukwera, hanyuma natwe icyo turindiriye gushikaho bizohimbara umwami kubishura no kubishira mu bikorwa, kubiha ubuzima. Tubandanye gusoma mu Kolosayi igice cya mbere ku byo twabonye ejo mu ijoro. Kolosayi igice cya mbere guhera ku murongo wa 14. Muri uwo niho dufise gucungurwa, niko guharirwa ibyaha byacu. Murongo wa 15. Niwe shusho y'Imana itaboneka, niwe fura mu byaremwe byose, mu byaremwe byose, kuko muri we ariho byose byaremewe, ibyo mu ijuru n'ibyo mu isi, ibiboneka n'ibitaboneka. Uri intebe z'icubahiro, uri ubwami, uri ubukuru, uri ububasha, byose byaremwe nawe, biremegwa kuba ibyiwe. Umurongo wa 11. We yabaye byose bitarabaho, kandi muri we byose niho bifatanije. Mbega si byiza? Ubutumwa bwiza bwa Yohana igice cya mbere haranditswe ngo umuco waje mu isi, isi yaremwe n'uwo muco, ariko isi ntiyamumenye. Yohana wa mbere 9:10. Ese ingene twoba abantu bahiriwe kandi bashima gushobora gukurikira amakanda yo guhishurirwa kw'Imana uhereye ku ntango. Imana uko imeze n'imhemu, ariko yarihishuye mu buryo buboneka bugaragara mu mubiri w'imhemu, nka yawe, nka Rogosi mu isezerano rya kera. Mu isezerano rishasha tumuzi nka Yesu, nk'umwami, nk'umwana. Imana ntiyigwije, oya, mu by'ukuri yarihishuye mu buryo butandukanye, amina, kugira ngo ishobore gukora umugambi wayo uhambaye w'agakiza. Ibi byoshobora kutupfukamisha iyo twibajije ku buryo Imana yiboneye inzira n'uburyo bwo gusohoza umugambi wayo w'ibihe bidashira, nubwo habaye ikintu cyo konona mu murima wa Edeni. Aleluya, umunezero. Ese ingene ari byiza dushobora kumenya yuko Imana ari Imana ihoraho, ko ubwami bwayo ari ubwami buhoraho, yuko umugambi wayo ko ari imigambi ihoraho. Ibyaciyemo by'akanya gato ntibishobora konona ububasha bw'ikirenga bw'Imana. Ukunanirwa kw'abantu ntibishobora kunigana ukunanirwa kw'abantu. Mbega byo nigana, byo rwanya ububasha bw'Imana? Oya, Imana yateguye byose. Umuntu yarambaje ati kubera iki byari byategezwa gukoreka gutyo? Singombe Jesse nkunze ijambo ngo kubera iki, no kwifuje yuko atana kubera iki bibaho. Ninde ukwishura ivyo? Mwene Data Ewald yavuga ati mu Mana hariho ubukozi butandukanye, harimo urukundo rwayo rwategezwa kugaragara. Yari umucunguzi, yari umukiza w'indwara, yari umucunguzi, ariko ivyo bikorwa byose ntibyari gushobora guhishurwa
iyo ikintu runaka kitaba cazimiye uko rero nuku n'ibindi murazi izo donido zose Imana ikora ibintu byose bihuye n'umugambi w'ivyo igomba. Turashobora gusa kwemera tukinjizwa muri uko kugomba kw'Imana no muri uwo mugambi w'Imana. Amina. Tukaguma dushikamye hanyuma tukizera n'umutima wose jambo ry'Imana kugira ngo ivyo bivugwe rimwe burundu. Turizera yuko ivyo Mwene Data Branham yavuze byose byavuye muri Bibiliya kandi bitugarukana muri Bibiliya. Nta bintu bibiri biriho, hari gusa ikintu kimwe, hari igituma kimwe c'Imana. Natangaye cyane kubona yuko abantu bibwira yuko ari abanyemhemu hejuru y'ibintu byose. Abo bantu bategerezwa gutangara iyo bagaragaye ko ari abantu buntu. Hari amatangazo ya Mwene Data Branham ahavuga ukugenywa, akadondagura amezi, akabaza ati mbega umwimbu barimbura mu kwa mbere, mu kwa kabiri, mu kwa gatatu, mu kwa kane, mu kwa gatanu, mu kwa gatandatu n'ayandi canke ukugenywa biba mu kwezi kwa gatandatu. Aho rero bene data baciye batarukira kuri ico kintu mu buryo bw'imhemu, baca bihuta kuri ico kintu, baravuga bati murabona umuhanuzi yavuze ngo bizoba biri mu kwezi kw'indwi, ngo si mu kwa mbere, mu kwa kabiri. Hoya, umuhanuzi yarabivuze ko ari mu kw'indwi. Aho rero iyi nkofero ikivako naho utaba ufise inkofero, amajambo turarayabura rero. Ariko uburakari bwera bukadufata, wowe ukubita ku meza ukavuga uti murabakene, mwarahumishijwe. Hano ntiduca urubanza, ariko tubivuga gusa kuko akaga kenshi kazanywe mu kugerageza gufata amatangazo bakayagira y'imhemu, bakayasobanura. Ntihashimwe Imana ukundi. Twe ntitubivuga kubera ubwishimi, ariko n'ukumenya mu bwina yuko twebwe atana kimwe twasobanuye nk'uko tugomba, ariko twararindiriye gushikaho umwimbu ushika, gushikaho ya mashini isarura Mwene Data yavuga mu buryo bufoboye, na cane cane mu butumwa bw'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itandatu na gatanu, gushikaho umwimbu uzotegezwa kwimbugwa. Umwimbu uracari hanze. Jewe ego ndagenda bizi, ndabifise ko amanga. Haranditswe mu Bakolosayi ku murongo wa 18, niwe mutwe w'umubiri. Mu Bakolosayi ba mbere, niwe mutwe w'umubiri, niwe shengero, kandi niwe tanguriro, niwe mfura mu kuva mu bapfuye, kugira ngo abe agaheta muri byose. Ego niwe mutwe w'ishengero. Usomye Gikorane ba mbere mu gice ca 11 haranditswe Imana ni umutwe wa Kristo, Kristo niwe mutwe w'ishengero. Bikabandanya Gikorane ba mbere 11:3. Ikibazo gikurikira niki: mbega twarahaye umwami kibanza ciwe nk'umukuru imbere y'imirongo nk'iya Bibiliya? Twatezwa guhaguruka tukavuga tuti mwami, mbega twaraguhaye ikibanza ca mbere nk'umutwe w'umubiri wawe? Mbega twaraguhaye ikibanza ca mbere nk'umukwe w'ubugingo bwacu? Mbega twaraguhaye ikibanza ca mbere wewe waducunguye mu buryo bw'igiciro? Twarakumenye nk'umukuru, mbega ni wewe uturongora. Mbega woshobora kudufata ukadufata twese n'ibyo dufise n'ibyo turi byo. Ku murongo wa 18, niwe mutwe w'umubiri, niwe oshengero. Bakundwa, reka tubivuge mu buryo buciye bugufi.
abantu by'ukuri bari mu mubiri wa Kristo kandi babatijwe na mpemu muri uwo mubiri bagize urugingo rw'uwo mubiri bazokwiyegurira Kristo nk'umutwe we nk'umutwe abandi bose bazojana inzira zabo. Aho rero gahunda ya Bibiliya mu ishengero nayo izogarukana. Aho rero tuzobona abakozi bagaragara mu ishengero rya Yesu Kristo igihe azoshobora kugaba urugingo rwose we yego we nk'umutwe, igihe bose bazokwiyegura, bose bazomwiyegurira bakagira umubiri wiwe, ishengero ryiwe, nk'uko bivugwa hano muri aya majambo. Yagomba kuba umushuzo muri byose, yategerezwa kugira ikibanza ca mbere. Nijyaragira ikibanza ca mbere mu majambo rimwe na rimwe turashobora kubivuga, ariko bimeze gute mu by'ukuri? Hanyuma mu Kolosayi ba mbere ku murongo wa 19, kuko Imana yahimbawe n'ukunengesereza kwayo kose, nuko kunengesera kwayo kose kuba muri we. 20 kandi yahimbawe no kumuha kuzuza byose nayo, ari ibyo mu isi ari ibyo mu ijuru, izanishije impore amahoro yayo ku musaraba wiwe. Amen, amen, amen. C'est une pleine réconciliation. Kuzuzwa kuzuye gutunganye kwabaye kubw'umusaraba igorogota. Mutima nkunda, ibi ubibwirwe n'Imana. Amina. Igihe cageze, igihe cashitse aho tudashobora kubandanya gusa kumva bino bintu, ariko tubyizigire, tubigiremo umwimenyerezo. Ntituza mu gikorane c'Imana ngo tubwirwe ku by'amasezerano y'Imana, oya, tuza mu gikorwa c'Imana kugira ngo amasezerano yatanzwe ashobore gusohoza biciye muri twebwe. Haleluya. Turazi ibiri mu ijambo ry'Imana. Twebwe ntituri abashasha mu bwami bw'Imana, oya, gushika kuno munsi bigaragara yuko umenga dukorana twese hamwe, hama tukumva no kugaba kose amajambo y'Imana n'amasezerano y'Imana, hama tukibaza tuti ni byiza, hama tubaza ngo birakwiye, biraheze. Oya, icyo ni igice ca mbere. Igice ca kabiri naco kifisemo umugabane, ni ukuvuga yuko Imana ishobore gusohoza ako kanya muri wewe no muri jewe ijambo iryo twumva. Amina. Naho gusa niho rizoba ryasohoje intumbero ryatumwe. Ubundi bwo tuzofata ubuzima bwacu iminsi yose twumva, ariko ntitwinjire mu by'Imana yadusezeranye. Rero abazimiye baguma barazimiye, ibindi byose bikaguma nk'uko byari imbere. Ariko nitwizera yuko tuza mu gikorwa c'Imana, atari ukugira ngo twumve hama dusubire twumve hama tuzobandanye kumva, kuko ivyo navyo birahambaye. Ariko ntituza gusa ngo twumve, ariko ni ukugira ngo tugire umwimenyerezo hamwe n'Imana, tugire umwimenyerezo n'Imana. Ego, aleluya. Ukwizera kuva mu butumwa bwiza, ukwizera gushobore gufata Imana, kuyifatire ku ijambo ryayo, hanyuma ntidusubire inyuma n'iminwa igaragara, ariko tureke twemerere Imana isohoze ijambo ryayo, hama ntidusubirane inyuma ubusa, ariko isohoze ico ryatumweko. Mu Kolosayi 21 avuga ikintu cyiza cyane. Namwe abari
tandukanijwe n'Imana kera, mugahindurwa abansi bayo mu mitima yanyu n'ibyo mwakoze bibi, none yabuzurije nayo mu mubiri wiwe w'umuntu kubw'urupfu yapfuye, ngo abashikane imbere yayo murabera mudafise agasembwa, mutagira ico mugawa, asangwa muhora mwizeye, mushinzwe neza, mutanyiganyiga, mudatirimuka mu byizigiro biheshwa n'ubuntu n'ubutumwa mwumvise. Amen. Bwavuzwe mu baremwe bose bo munsi y'ijuru, ubwo jewe Pawulo nacikiye umukozi wabwo. Bakundwa, hano naho ibyiyumviro by'igiciro biravuzwe. Mwami wacu nk'umwana w'Imana yagaragaye mu mubiri mu mubiri, yaraje ari mu mubiri nk'uyu natwe dutwaye, yagenyerewe umunsi w'umunani bihuye n'ibyagezwe, yabaye usa n'umuntu, ntiyaturavye ari hejuru kugira ngo aducire ku iteka, yaraje araca bugufi, arunama, afata ishusho y'umugurano kugira ngo arihe ikiguzi, afate ikibanza cacu kugira ngo dushobore gucungurwa muri kino kintu c'umubiri gipfa, kugira ngo hanyuma ashobore kuduhindukiza muri kamere y'imwemu, muri wa muntu uwo ari guhera ku ntango, igihe yabumbwa mu ishusho y'Imana. Buri wese arashobora kubisoma mu itanguriro igice ca mbere n'ica kabiri, ku murongo wa 27 handitswe ngo Imana irema umuntu mu ishusho yiwe, imurema asa n'Imana. Mu itanguriro kabiri murongo w'indwi haranditswe ngo Umwami Imana yaremye umuntu amubumba mu ivu. Mu gice ca mbere Imana ntiyamuremye mu ivu, Imana yari mu mubiri, yari mu mpwemu, uko niko na Adamu yari yararemwe na Eva. Hanyuma Eva akugwa muri Adamu, Adamu ashigwa mu mubiri, hanyuma Eva amukugwamo. Mbega ishusho nziza cyane. Paulo avuga mu Efeso 5 akavuga ati, ndabivuze ibi mfatiye kuri Kristo n'ishengero. Ishengero ryari muri Kristo, ariko ni mu gihe yambara ishusho mu mubiri w'inyama, niho umugeni yamukuwemwo. Ibyo byabereye ku musaraba Golgota. Akagufa ko magufa yanje, umubiri wo ingena ari iby'igiciro, ni mwiza mu nzira ziwe n'ubwoko bwiwe, atugombera neza. Iyo usomye isobanuro rimwe na rimwe yaba teologiya bose, ugira umubaro mu mutima, ntibatahuye yuko atari ibyo kuvuga inzira n'ubwishurirwa n'Imana n'ubwenge, ariko Imana yashatse gusohoza umugambi wayo bwite, kandi yarawusohoje. Kolosayi wa mbere 22. Ariko noneho none yabujurije nayo mu mubiri wiwe w'umuntu kubw'urupfu yapfuye, ngo abashikane imbere yayo murabera mudafise agasembwa, mutagira ico mugawa. Amen. Hamwe na aya majambo arahuje n'ibiri mu Baroma 8:28, twoshobora gusoma iyo mirongo yose mu kwizigira, hama tugashikira ku itangazo ngo ninde azorega abatoranijwe n'Imana, ko Kristo ariwe yabatsindanirije. Amina. Abaroma 8:33. Bakundwa, igikorwa c'Imana ni igikorwa gitunganye, nta numwe agomba kongera ko icyo ari cyo cyose.
Il nous a réconciliés. yaratwujuje nayo, yatanze impongano y'amakosa yacu, yatugiriye imbabazi, yatugiriye ubuntu, En même temps, kandi il nous a présenté yadushikanye imbere y'Imana turabera, tutagira agasembwa. Aleluya. qui peut, Ninde yotahura ivyo? si nous regardons à nous, Twiravye ko seulement des échecs, ni gusa kunanirwa des détresses, n'akaga malheur, de misère. n'amarushwa, hama tukumva ijambo ry'Imana, Il est dit, désormais, nous akabwira ngo connaissons plus personne guhereye dans ubu la nta chair. muntu tukizi kubw'umubiri, ariko tumuzi kubw'umuhemu. Ariko ino ba mbere 5:16 ntitukiraba ku byo Satani yakoze, ku byo abantu, kubwo ibyo natwe dushobora gukora, turaba ku byo Imana yakoze muri Kristo ku bwacu. Amina. Kandi ku bw'amahirwe yacu. Amina. Aleluya. Turashobora Par la foi, kubwo kwizera nous voir déjà dans la gloire. kwibona mu bwiza nk'umukuku wambaye zera, nk'abantu bagiriwe ubuntu, nk'abatoranijwe, nk'ababandi abo umwami Destiné yageneye kuzobona mu nyonga hiwe. Igihambaye ni uko aya majambo acika igifadika c'Imana mu buzima bwacu. Ukwizera comme nous le constatons, uko tubibona est sans cesse demandé. kwama gusabwa imisi yose. Haranditswe ku murongo wa 23 ab'Ikolosayi ba Pourvu mbere que vous soyez fermement ngo établis et inébranlables dans la foi. Et que Mut- vous ne vous laissez pas détourner de l'espérance de l'évangile. asangwa muhora mwizigira, mushinzwe neza, mutanyeganyega, mutatirimuka. Aleluya. Qui pourrait reposer Si ibyizigiro sur gusa des pieds ou de fondements mobiles quelconques. biri ku birenge canke ahantu bivana n'iki canke na kiriya, ariko Indépendant. Une ni espérance ukwizigira kutabana n'ikintu na kimwe. Imana yasohoje igikorwa cyo gucungura mu buryo bw'igitangaza, yaheraheje ishengero ryayo. Tuzobona mu nyonga h'umwami. Dufise ivyizigiro bifise ico bihagazeko, ivyo twimadikako kubwo kwizera. Ego ukwizera kuri mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Amen. Atari ukwizera kuri mu byo umuntu yibaza, atari ukwizera kuvana n'ibihe, oya, ukwizera gushikamye nk'urutare. Mu cete c'Abaheburayo turasoma yuko dufise igifashe kirenga hakurya. Mbega hakurya y'igihuzu hari iki? Hariho aho batangira ibimazi, ahari isanduku y'isezerano, aho umuherezi mukuru yinjira rimwe ku mwaka kugira ngo atange impongano y'ibyiwe hamwe n'iby'ubwoko. Hanyuma igihuzu kiratabuka, Yesu Kristo nk'umuherezi mukuru yinjira rimwe burundu hamwe n'amaraso yiwe yera aheraho mu ijuru. Aleluya. Igihe dusomye hanyuma mu byashiwe Yohana, haravugwa mu byashiwe Yohana 11 ngo mbona isanduku y'isezerano yuguruye. O bakundwa, mbe ni kangahe Imana yaduhaye ihambaye bikeye kuguhishurirwa ubuvugishwa muri kino gihe. Uno munsi ntitukiri ahera, oya, twamenye ubuntu. Aleluya. Umwami yatwinjije ahera hahera. Imana ihabwa icubahiro. Turazi ibyabaye byabera ahera, turazi n'ibyabera ahera. Ego hari igitereko kw'amatara, hari imikate, hari ibintu byinshi byabera ahera. Ariko ahera umuntu umwe niwe yashobora kuvuga, yari Imana. Amina. hariyo abakerubi bari bashanje amababa hejuru y'igicaniro. Aleluya. Aho niho Imana yavugira, aho niho Imana yishuye. Harya nta bihari byariyo, hariya nta kintu bakora. Hariya hariyo amaraso y'impongano niyo yajanwayo.
imana donnait la réponse. yatanga inyishu Pour le sacrificateur, umuherezi mukuru il ressortait yarumva akabizanira ubwoko bakundwa yesu kristo niwe muherezi mukuru wacu. Il s'est offert. yaritanze Il s'est sacrifié à Dieu. yarihaye imana Dans son sang. mu maraso Pour yiwe l'expiation. niho hari impongano no gucungurwa. Ressuscité yarazutse entre les morts. ava mu bapfuye Il nous a apporté. yatuzaniye inyishu y'imana. amina. Vous êtes rachetés. mwaracunguwe Vous êtes justifiés. mwaratsindanishirijwe Vos fautes. amakosa yanyu yarahariwe amaraso yasesetse ku bwanyu. amina. muridegembya. Vous amen. avez trouvé grâce. mwagiriwe ubuntu. Nous avons reçu la réponse twaronse inyishu y'imana par Jésus-Christ. ku bwa yesu kristo umucunguzi wacu. Amen. Ici dans Kolosayi. hano mu Kolosayi haranditswe, nagomba gusubira kubisoma umurongo wa 22 kugira ngo ndabereke ngo mutagira agasembwa, mutagira umugayo imbere yiwe. 23 asangwa muhora mwizeye, mushikamye neza, mutanyiganyiga, mudatirimuka mu byizigiro biheshwa n'ubutumwa mwumvise. bwavuzwe mu baremwe bose bo munsi y'ijuru. ubwo jewe Pawulo nacikiye umukozi wabwo. ubwo nacikiye umukozi wabwo. turazi, turamaze kuvyumva, twabivuze mu kanya gashize. imana yararungitse abakozi bayo ku ntango gushika ku mpera. mbega bitwararika iki? mbega bari barajwe ishinga n'iki? oya, ntibari bahangayikishijwe na gahunda zabo bwite, ariko bari bashizweho muri gahunda y'imana. amina. mu mutima w'igahunda y'imana bari bafise umugabane mu by'imana yakora. hamwe n'abandi bose bumva amajambo yabo, ni ukuvuga ijambo ry'imana ryava mu kanwa kabo. nire muri twebwe yotahura ko abahanuzi bo mu isezerano rya kera bitwa abana b'imana. ntibyari ibigirwamana bitagira ubuzima cyangwa abantu bashobora gukora ibigirwamana. oya, mu Zaburi 82 umurongo wa 6 ibyiza ni uko umwami ubwiwe yabivuze. biranditswe ngo uku ni kuhoraho agize muri utumana duto. bari ikintu c'imana cari carinjiye mu buzima bwabo. ijambo ry'imana ryinjiye mu bugingo bwabo. bari bagizwe utumana. amina. aya majambo ntimuyafate minenegwe. bahawe kamere y'imana, bizeye ijambo bari bahawe. nicyo gituma umwami yashoboye kuvuga ati mwese muri utumana, muri abahungu bisumba byose. uhereye kera mu isezerano rya kera bavuga ati ngo o aleluya, imana ishimwe, o iyi hejuru ya byose. tubona ikiraro hagati y'isezerano rya kera na rishasha. yesu muri Yohana 10 yisunga ijambo ryo mu isezerano rya kera akavuga ati ni gute mushobora kuncira ku iteka? jewe navuze nti ndi umwana w'imana. mbega ntibyanditswe mu byagezwe byanyu ngo navuze muri utumana duto? duhuye na Yohana 10:33-34. ibi ntibyaboneka mu maso habo. tuzi icyo Abaheburayo ba mbere 11 bivuga kuri abo bahizi mu kwizera. mbega ukubabazwa no gucokorwa no kudatahurwa no kuregwa, mbega si ibyo bahuye navyo?
C'est dans la privation, ni mu kwiheba dans le pot de mouton qu'ils ont marché. bambara Ils vont en partie dans les cavernes. impuzu z'intama baba mu bitandara ntibari bafise amazu Privation. bari bagifise byinshi babuze isi ntiyari babereye kuko bari batwaye ijambo ry'Imana kubw'abana b'Imana bose bategerezwa kuza kukwizera Yesu Kristo umwami wacu. Aleluya. Ama turabona yuko benshi bamwe barishwe barabakerera n'ibindi n'ibindi Extérieurement, mu buryo bw'inyuma. leur condition divine n'était pas visible, perceptible. Ukubaho kw'Imana kuri bo ntibyagaragara, ariko imbere muri bo bari batwaye ijambo ry'Imana mu mitima yabo. C'est pourquoi Nico gituma ils étaient devenus bari bacitse, participants de la nature divine. bari bahawe kamere imwe y'Imana. Aleluya. Ubwiza bube ubw'Imana yacu mutima nkunda. Les plus précieuses promesses Amasezerano ahambaye y'igiciro twayahawe kugira ngo dushobore kugira kamere y'Imana. Iwe na Petero wa mbere igice ca mbere dans la parole de kabiri, Dieu. nico byanditse mu Petero wa kabiri igice ca Les mbere. promesses ne nous ont pas été données. Mbega amasezerano ntitwayahawe kugira ngo tuyasobanure, tuyavugeko gushikaho tuzoyasambura twese, gushikaho tutosubira kwizera. Oya, twayahawe kugira ngo tuyagiremwo umugabane, tugire kamere y'Imana. Byari iki? Kubera iki abahanuzi bahawe kamere y'Imana? Kubera bacishije amasezerano y'Imana ku minwa yabo bakayashyira mu mitima. Twumva ijambo ry'Imana, twese tugira umugabane mu by'Imana. Byose yavuze turabyakira muri twebwe, hanyuma tugahabwa kamere y'Imana kubera twizeye amasezerano kubwo kwizera. Si ibyo gusa, dutegerezwa kugira ubuzima bwo gusohoza kw'ayo masezerano. Turabibona inshuro nyinshi. Simewoni yari yararose isezerano imbere y'urupfu rwiwe azobona Mesiya. Luka 2:26. Igihe gisohoje, yarongowe na Mpwemu mu rusengero hariya, afata mu biganza vyiwe icyavuye mu isezerano ry'Imana. Aravuga ati, Mwami, ubu reka umusavyi wawe yitahira amahoro, kuko amaso yanje yabonye agakiza k'Imana. Luka 2:29. Handitswe kuri Mariya gute? Ngo hahiriwe uwizeye, kuko ivyo yizeye bizosohora. Mwese murazi izo nkuru nyene byagenze ubwa mbere. Hariho ijambo ry'isezerano, amina. Hanyuma hariho umuntu uwo ijambo ry'isezerano ryahawe, hanyuma iryo jambo ryambara umubiri, Kristo aravuka. Bakundwa, bwa mbere amasezerano y'Imana abaho nk'amajambo. Bwa mbere abaho nk'amajambo, amasezerano. Hanyuma Imana irarondera abantu abo ishobora gushiramwo ayo majambo y'isezerano. Amina. Mu rugero rw'uko tugira umugabane muri babandi ijambo ry'isezerano ry'Imana kubw'iyi minsi rishobora guterekwamwo, aho rero tuzogira umugabane muri babandi ijambo ry'Imana muri kino gihe rizohinduka igifatika c'Imana. Haleluya. Ubwiza bw'Imana yacu. Izo nizo nzira z'Imana. Haleluya. Gushika uno munsi, kumpera, kugira ngo ashobore gushika ibya bindi byariho ku ntango. Mwami, turagushimiye kubwo ibyo wakoze muri Isirayeli, na twebwe gushika kuri uno munsi. Amina. Mwami, turagushimiye kubw'ibyo wakoze i Golgotha, kubw'ibyo wakoze mu bakristo ba mbere, kandi ucishije muri iyi myaka 2000 iri nyuma. Turagushimiye kubw'ibyo wakoze mu rungano rwacu. Amina. Kandi turagushimiye
n'ibyo wadukoreye twebwe hagati yacu amina no muri twebwe gushika uno munsi. Haleluya. Ubwiza ubw'Imana nzima. Nimwibaze cyategezwa gukoreka muri twebwe, yaba twategezwa gushira Imana, yaba twashira Imana muri kahise hanyuma tugategezwa kugumana iminwe y'ubu igaragara mu gihe tubayemo. Oya, Imana yacu siko imeze, niyo ikomeza ukwizera kwacu, ikatwereka, ikatumenyesha ibintu byose ibyo yakoze muri kahise. Nitwarabira ku bwoko bwa Isirayeli, bwa mbere yari amasezerano, sibyo? Bwa mbere yari amasezerano Imana yahaye Aburahamu ko inyuma y'imyaka 400 ngo nzosohora ubwoko bwawe mu gihugu bazoba bamerewe nabi. Ni mu Itanguriro 15. Ubwa mbere byari ijambo ry'isezerano ry'Imana. Imyaka yararenganye, ijambo rigumaho ibihe bidashira. Aleluya, Imana ihabwa ubwiza. Amina. Igihe isaha y'Imana yadodora, umuhanuzi yaraserutse, zari inzira z'Imana. Umuhanuzi araseruka afise ijambo ry'isezerano ry'Imana kubwo ubwoko bwa Isirayeli muri kiriya gihe. Ngivyo rero igitangaza gikomeye, n'ibitangaza birakoreka. Abantu barakiriye ijambo ry'isezerano ry'Imana, hanyuma rihinduka igifadika mu buzima bwabo. Aleluya, Imana ihabwa icubahiro. Bakundwa, mbega biratandukanye no munsi nico kimwe. Hariho amasezerano mu ijambo ry'Imana. Muri ino minsi ya nyuma Imana yashize ayo majambo yose y'isezerano ku gitereko kw'amatara. Ubu yegeranya abantu ngo koranya abantu banje, abo nakoranye nabo isezerano kubw'ikimazi Zaburi 56 kugira ngo bumve amajambo yanje yose. Haleluya, Imana ihabwa icubahiro. Bazoshira umutima ku masezerano yanje, bazoyizera, bazobona nimba ndayasohoza canke ntayasohoza. Turavuga tuti Mwami ukuri kandi wihe bidashira, uzosohoza, uzogumya ijambo ryawe ryose n'isezerano. Aleluya, biraduha umunezero mu mibabaro yose, mu kaga kose, mu mibabaro byose. Iyo nibaza ku Mana na gahunda yayo, ku ijambo ryayo, ku nzira zayo, ku bintu byose ikora, aho rero ndanezererwa mu mutima wanje. Haleluya, umuhemu wanje arahimbaza Imana, umucunguzi wanje waturabiye mu buntu, acasiga amaso kubw'ijambo ryayo, kubw'igikorwa ciwe, kubw'amasezerano yiwe muri iyi minsi. Mana ya Mose niyo Mana yacu. Haleluya, Mana y'intumwa, Imana y'abaharuzi niyo Mana yacu, kuko hari Imana imwe, ni muri we niho tugomba gushira ivyizigiro byacu byose, tumatane n'ivyizigiro gushika ku mpera, tugenda ku ntambwe imwe nawe. Nitumutangira imbere, nitumuje kure cyane inyuma, ariko tujane nawe mu bintu byose akora. Umwami azobana natwe. Mbega mwakomejwe. Haleluya, ijambo ryiwe, ijambo ryiwe rifise ububasha bwaryo muri ryo, rufise ubuzima muri ryo. Haleluya, ubwiza ubw'Imana yacu. Gene dushobora kuba bashima ku bwa ino Bibiliya, ku bw'ino jambo ryera ry'Imana. Nta muntu n'umwe yari akeneye kuguma mu mwiza. Umwe wese yagomba kuronka umuco ahawe na Mwemu yari ku minsi yose bivuye ku ijambo. Nta muco no kumurikirwa inyuma y'ijambo ry'Imana. Iby'Imana ikora byose ibikora bihuye n'ijambo ryayo. Ni Imana y'ijambo ryayo, kandi abahanuzi n'intumwa barabitangaje, barajyanitse nk'intahe kugira ngo tumenyeshwe
ibyo igamiye gukora natwe. Nahabwe amashimwe n'ubwiza n'ibyubahiro no gusengwa ibihe bidashira. Amen. Turahaguruka dushimire umwami. Kumbure turaririmba indirimbo ngo urabereye. 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 Urabereye umwami. Urabereye kwakira amashimwe n'ibyubahiro, ubwiza no gusenga. Aleluya. Urabereye umwami. Urabereye. Urabereye. Urabereye umwami. Urabereye kwakira amashimwe n'ibyubahiro, ubwiza no gusengwa. Urabereye umwami. Ubwiza. Amen. Data wo mu ijuru, ijambo ryawe twaribwiwe. Amen. Ntitwaryumvise gusa n'amatwi yacu, ariko twaryakiriye mu mitima yacu. Turizera ko dushobora kugira umugabane muri abo wageneye kwakira ijambo ryera ritavanze, ataruvange na rumwe rurimo, nk'isezerano ry'Imana. Tugume dutekanye, duceceke, hanyuma turindire gushikaho ku bwa mpwemu wawe ushobora guha ubuzima iryo jambo. Mwizigirwa mwami nka Mariya ntitwongere ko ikintu na kimwe. Yari acecetse mu nyonga hawe, yarumviriza jambo ry'isezerano kandi yarizera. Mpwemu w'Imana yaje kuri we, ikintu runaka cararemwe muri we. O mwami mwizigira, ntutugire abantu nk'abo. O Mana, jambo ryawe ry'isezerano bw'ino minsi ya nyuma gushikaho uzogarukira riterekwe mu mitima yacu. Haleluya. Dushobore kwimatanya naryo mu kwizera no mu kwizigira, tumenye yuko udatevye mwami. Uzokora ikintu cyose neza mu gihe cyagenewe. Two kwifuje yuko ibyo byoba byarakoretse guhera kera, ariko mwami wowe uriho ibihe bidashira gushika ibihe bidashira, natwe duhangayikishijwe n'ibintu byo mu gihe gito kirenga. Ni gute two gutahura wewe n'umugambi wawe w'ibihe bidashira? Nubwo biruko turizera yuko twashizwemo mukundwa mwami. Si gusa ibyo twibaza, si ibyo twifuza byo kuba Imana by'indoto, ariko nibifadika by'Imana. Haleluya. Ubwiza, byubahiro no gusengwa nibibi byawe Mana nyene ubasha bwose. Wakoze ibihambaye muri kahise, kandi uriko urakora ibihambaye gushika uno munsi, muri ino misi yacu no muri ino misi aha hano ubu muri ino saha.
turi mu munyonga hawe mpemu wawe yera arimo ko arakorera hagati yacu kugira ngo ahe ijambo ryawe ubuzima kandi ngo akore ukwizera kandi abisohoze mashimwe n'ibyubahiro n'ibibi byawe ugusengwa n'ubwiza wadufashe mu bwina bwacu waradufashe mu bugingo bwacu turagushimiye ku bw'ibyo kandi turahimbaza dushira hejuru izina ryawe ryera ry'igiciro kandi ry'ubwiza mwami mukundwa nimba hariho bene data n'abashiki bacu n'abagenzi hagati yacu aho bari hose mu gihugu no mu bihugu bitandukanye mwami turagusavye kubw'ubuntu n'amahigwe ushobore gutanga ijambo ryawe n'amasezerano yawe kw'ino minsi ku bwoko bwawe mu izina ryawe ryera ry'igiciro mwami waduhezagiye ntureke umuntu n'umwe inyuma y'uwo mugisha ntihagire umuntu n'umwe ayiyumvira ku ijambo ryawe n'ubwenge ariko yizere n'umutima wose kugira ngo agire uburenganzira kuri wowe haleluya kuko ugomba kukwegera ategerezwa kwizera yuko uriho ko ariho uri kuri ngaha kandi ko uvuga haleluya kandi kuko watubariye natwe turashobora kukubwira mwami amajambo yawe ni mpemu zitanga ubugingo wegeranye umubiri wawe ufate ikibanza ca mbere wewe mutwe ube uwa mbere haleluya amen. Oh, wie köstlich ist zu wissen, Jesus Christus, ist mein, wer den Schuldbrief hat zerrissen, soll mein Ein und alles sein. Na bei Jesus, na bei Jesus, Himmelsluft uns da umweht, wenn vor seinem Angesichte still wir harren im Gebet. Näher an dein Heilandsherze sei die Losung Tag für Tag, völliger dir hingegeben, overkomme, was da mag. Na bei Jesus, na bei Jesus, Himmelsluft uns da umweht, wenn vor seinem Angesichte steht